twarabijeje kandi ko inyuma y'aya matora hagiye kuba amahoro, umutekano n'iterambere bitangaje. Ku bijanye n'umutekano twagira turabire hamwe intambwe tugeze ko inyuma y'ukwezi kurangiye dutangarije abarundi ko dutanze ikiringo c'amezi 2 kugira ngo umutekano ube wasasagaye mu gihugu cose inyuma y'imigumuko yabaye mu makarti amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura. Ibigwanisho vyinshi rero vyarafashwe kandi leta ikaba isubiye gusaba uwo wese yoba atunze ikigwanisho atabirekuriwe ko yogisubiza mu maguru masha. Turakeje cyane inzego z'umutekano, igisirikare, igendereza n'abene gihugu mu kwitanga muri ico gikorwa. Abari mu migwi y'abicanyi batari bake barafashwe, abandi nabo barazwi bariko bararondegwa. Twashaka kubamenyesha ko haraye hashinzwe itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100/36 ryo kuwa 24 Nyakanga uno mwaka gerekana neza ingene iyo subizwa ry'ibigwanisho kwa bitunze batabifitiye ububasha rije kugenda. Leta rero iratanze ikiringo c'ukwezi kumwe gusa kugira ngo uwo wese yoba atunze ikigwanisho atagifitiye ububasha ahabwa n'amategeko ngo abe yagisubije. Aha kandi mwomenya neza ko utazoba aragisubiza canke akagifatanwa ataragisubiza inyuma y'ico kiringo azohanwa hakurikijwe amategeko. Tuboneye mbere no kumenyesha ko n'uzogerageza kunyegeza ico kigwanisho atunze atazobishobora kuko abajejwe umutekano bararonkejwe uburyo bw'ibikoresho vya none hamwe n'inyigisho bijanye ku buryo atakigwanisho na kimwe kitazotogwa. Barundikazi, inshuti z'u Burundi, twashaka dusubire kubahimiriza ngo umwe wese aho aherereye abungabunge umutekano, mukomeze ya nyabune igizwe n'abene igihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungane. Tugira unani rw'intamenwa mu kubumbatira amahoro n'umutekano aho duherereye ijoro n'umurango.